mwese. Irakoze cyane twemereye kuza gukorana mu izina rya Yesu Kristo. Muri kino gitondo tukaba dufise amagara meza n'ishimwe mu mitima y'ivyo yadukoreye. Murahaguruka turirimba indirimbo ya 29 twishire mu biganza vy'Imana. Icenda mu Kirundi twishire mu biganza by'Imana twese tuvuge duti uduhagarare hagati mu kiza iki gihe cacu cyo gusenga uceze. Turasoma mu gitabo c'Abaheburayo 12 kuva ku murongo wa 22. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo tuje dusenga Imana. Ariko mwegereye umusozi Siyoni umurwa w'Imana nzima, Yerusalemu ho mwijuru, n'ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika, n'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mwijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'imwe muz'abagororotsi batunganijwe rwose.
mwegereye na Yesu umuhuza w'isezerano rishasha, mwegereye n'amaraso amijagirwa avuga ibyiza kurusha aya Abeli. Amen. Dusenge. Data wera Mana y'icubahiro, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe nibuze, dushaka mwami nibigirwe hano mu mitima yacu, umwe wese ari hano nk'uko bikorwa mu ijuru. Turakusabye ngo uduhe ibyo kurya dukwiranye uyu munsi, kandi mwami Mana nzima uturinde wa mubi. Turazi ko kuva mu gihe cya Yobu abana b'Imana bakoranye, Satani nawe yakorana nabo, ariko turagusaba ngo iri koraniro ryacu mwami Mana nzima wewe uriturindiremwo, kugira ngo dushobore mwami kunesha wa mubi, ntituze gukora ibindi binyuranye n'ibyo waduhamagariye, ariko twese duhabwe ingufu n'umwete byo kumva icyo watugeneye. Mukiza mwiza ubane natwe rero, kuko ijambo ryawe niryo ryabivuze. Twaje twitavye ivyo wavuze ngo aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye mu izina ryanje nzoza mbane nabo. Kandi naho nguko murubona wa munsi urushirizaho kwegereza, namwe murushirizeho ugukoranira hamwe kwawe. Twaje mwami kuko ijambo ryawe ryadutumye ko ngo nyegeraniriza abakunzi banje abasezeranye nanje basezeranisha ikimazi. Rero turi hano kuko itegeko ryawe ryatanzwe, niryo twumviye, niryo twitavye, ubutumire bwawe nibwo twemeye. Aka kanya rero nuduhezagire, aka kanya uduhezagirire muri iki kibanza, uduhagarare hagati mukiza, uyu mwanya wacu wo gusenga uweze, iki gihe cyacu cyo gusenga uceze, maze tubone mu nyonga zawe. Abaje bafise ibibazo twishure, abaje barwaye ubakize, abaje badende bukiwe bongera inkomezi, ububasha bwawe bwigarure bwiserure hano. Mbabazi zawe mwami zitube ko twese, kuko tubigusabye tukwizeye mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu. Amen. Muvyagira Imana ibahezagire mwese. Turahanye ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Dufise ishimwe ry'uko Imana yacu yadukunze kandi yama iminsi yose idutoraniriza ibyiza, ikatwegeraniriza kutubwira amajambo adukiza, ikatwegeraniriza kutumenyesha ibyo itugombako. Nihabwe icubahiro. Mashimwe rero tuyafise twese, kuko nta numwe abuzi ico Imana yamukoreye. Twese turafise ibyo twirata, agakiza twaronse ku buntu, imbabazi z'Imana zadushungurukiyeko, n'ibindi byinshi Imana yadukoreye. Uburinzi bwayo ni bwinshi hejuru yacu, nishimwe ihabwe icubahiro. Turavuze kandi ishimwe ry'uyu mushiki wacu yitwa Eveline, aramukije ishengero ashimira Imana yamuzigamye mu rugendo ava ikaruse. Mushiki wacu Eveline n'uyuhe? Nguyu mushiki wacu Eveline turagwaye kaze, kandi ishimwe ry'iwawe ni ryacu twese, yakurinze nihabwe icubahiro. Turafise n'abana bo mu isomero rya gatatu ryo Kuyinga basavye akanya ko kuririmbira Imana. Abo nabo turabaye kaze mu izina rya Yesu Kristo. Bashobora gushikana imbere maze bagashikiriza iyo ndirimbo bateguye, bashima Imana ku mbabazi zayo n'urukundo rwayo.
rya nyuma ngo dushobore kumenya ibyo iri kwirakora. Imana yacu rero nishimwe, twagenewe kuba ku ruhande, yadushize ku ruhande, iradutumako, iradutumira n'ijwi ryayo ryiza ngo bantu banje sohoke muviwe, sohoke muviwe, sohoke muve muri Babuloni, sohoke muve mu madini. Twitavye iryo jwi tuza ku mwami wacu, niwe yadutumiye aca atwinjiza ahandi, aho tugiwe ngo mwegereye umusozi Siyoni n'umurwa w'Imana nzima Yerusalemu ho mwijuru. Twavanywe mu bibi twinjizwa mu vyiza, ivyo umwami yatugomboreye Igorogota ni navyo yatwinjijemwe amaze kudusohora mu madini, kandi yatugize abana b'imfura banditswe mu ijuru bagiye kuragwa ivy'Imana yasezeranye. Rero Imana yacu ni nziza, n'urukundo yadukunze rwatumye iduha kwinjira mu mugambi wayo, yatwinjije mu bwami bwayo, yatwinjije muri programme yayo. Nihabwe icubahiro. Bari hano twese dushima umwami Yesu, tumwizere n'imitima yacu yose. Byadukoreye Igorogota, ashaka ko bitubamwo twese. Uwo mugabane yatugomboreye ashaka ko tuwugendana tukiri hano, hanyuma tukaba dufise ibyizigiro muri twebwe by'uko inzamba niyavuga tuzoduka tukaja kumusanganira. Igihe nicashika umwami wacu azoza, kandi abapfuye bazozukwa, abakiriho duhindurwe, hanyuma ingufu ziduterura zize zidutware tuje ku mwami wacu. Yadukoye amaraso, azotwishikiriza tugire mariage nawe, nashigwe hejuru ubu nibihe bitazokwigera bishira. Turakiriye abaririmbyi nabo kugira ngo baririmbe indirimbo bateguye, tuce twinjira mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Nibagere hano imbere nabo bashikirize indirimbo bateguye, hanyuma tuce twinjira mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Bahawe kazi. Mwami Yesu, mwami Yesu, mwami Yesu nuhimbazwe. 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 Mwami Yesu nuhimbazwe. Mwami Yesu nuhimbazwe.
abasere banyu b'iburaya n'abandi benshi bantumye muri Kongo bantumye kubaramutsa mu izina ry'umwami Yesu. Isino badonda ni benshi ariko mwakira intasho zabo, kandi dushimiye n'Imana ikomeza kuturinda iduhamagara meza, tuzi ko biva iwayo, ikomeze kubazigama mwese n'ubuntu bwayo, kandi ntituzigamira ubusa, nuko hari ijambo yaduhaye yifuza ko dutwara gushika ku musozo wabyo. Ibi turimo Imana iduhamagara meza y'umubiri kugira ngo tubitware neza, kandi yakoze. Iyo itaduhamagara meza nta baririmbyi baboneka, iyo itaduhamagara meza ntimwaba muri hano, ariko yaduhaye kugira ngo twese tuze kwishima, twiheshe icubahiro. Umwami ashobora byose abahezagire cyane, abahe umugisha mwinshi cyane. Mwese muratubabarire ko tutarashobora kuronka uburyo busubirira y'amatarabuze, ariko twizere ko abafurere bazobiherera. Murahaguruka dusome amajambo magufi y'Imana isumba byose mu bya Yohana, igice cya mbere, duhere ku murongo wa 4 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yohana igice cya mbere, Apocalypse chapitre 1 verset 4, turasoma tugeze ku murongo wa 6 urimo turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwi yo muri Aziya, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo, iriho kandi yamyeho kandi igirize, biva no ku mpwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo, no kuri Yesu Kristo icabona cyo kwizigirwa, imfura y'abari barapfuye, uganza abami bo mu isi, umwe adukunda, yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe. Ni yose icyubahiro n'inganji bibe ivyiwe ibihe bitazoshira. Amen. Mubyagire umwami Yesu mwese abahezagire kandi cyane. Amen. Turashimiye Imana n'umutima wacu wose muri kino gitondo kubona umwami wacu yaratwiyumviriye ko akaba ari twebwe yahisemo. Imana ishimwe, ni twebwe yahisemo. Ndasabye tuvyumvirize buke buke twitonze, umwanya wose turawufise. Biblia ivuze ngo umwe adukunda, yaduhinduye. Ngira ngo mwosurinya canke benshi mwarasurinye, Biblia ivuze ngo yaduhinduye, yatubohoje ibyaha byacu amaraso yiwe, akaduhindura ubwami no kuba abaherezi b'Imana yiwe. Ni yose icubahiro n'inganji bibi vyiwe ibe bitazoshira. Amen. Imana ishimwe, yongeye ishimwe cyane. Yadutoranije mu bantu bose bo kwisi, kuko yari yaratoranije Abisirayeli. Amen. Nkuko twabibasomeye mu vyanditswe vyera, ngira ngo muri no assemble nuwo kwandika kuri portail yo kwandika ya majambo yo mu Befeso igice ca 2 ku murongo wa 11. Twayabasomeye kenshi n'ubu ntaturambira, dukomeza kuyabasomera ngo nuko mwibuke yuko ubwa mbere mwebwe abanyamahanga ku rukoba, mwebwe mucitwa abatakebwe nabo bitwa abakebwe n'intoke ku mubiri, kwico gihe mwari mutandukanye na Kristo, muri nitandukaniro n'ihanga rya Isirayeli, muri injabuka ku masezerano y'ivyasezeranye, ataco mwizeye kubizoba. Mwari mwisi mutagira Imana rurema, ariko noneho Imana ishimwe kuko muri Kristo Yesu. Mwebwe abari kurekera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Amen. Imana ishimwe. Mwebwe abari kurekera ariko noneho maintenant. Imana ishimwe. Mwebwe abari kurekera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Mwami ashobora byose ahimbazwe kandi cyane. Mwigijwe hafi, iri foke umuntu wese avyumva nk'impuzu yambaye, akamenya ko Imana yamwigije hafi kubw'amaraso yasesetse ya Yesu Kristo.
asubiramwo umuntu wese abyumve nk'icyo atunze muhira yagendana mu ntoki ngira ngo telefone niyo abantu bagendana gusumba ibindi byose abyibuke ko Imana yatwigije hafi. Amen. Ituvanye kure mu banyamahanga, mu banyakibi, itwigiza hafi kubw'amaraso ya Yesu Kristo yasesetse. Umwami yarakoze. Nimba abafrere bo vyemera bamenye ko umwami yatwigije hafi. Imana ishimwe. Yaduhinduye ubwami, niko twabisomye. Yaduhinduye abami n'abahereje kubw'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe. Biblia yashizeho ngo icubahiro n'inganji bibi vyiwe ibihe bitazoshira. Haranditse ku murongo wa 14 ngo niwe mahoro yacu. Ko yahinduye ya macakubiri kuba kimwe. Ahomvoye ca gisika cyo hagati cadutandukanya, ubwansi amaze kubuhinduza ubusa amara umubiri wiwe. Amen. Nibwo vyagezwe birimwo amabwirizwa ava mu vyashinzwe kugira ngo muri we, amen, ya macakubiri ayarememwe umuntu umwe musha ngo azane amahoro atyo. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ayo mahoro yazanye yayahaye abayakiriye. Amen. Kandi nitwebwe abana b'Imana isumba byose. Muze murandota quelque part ahantu muti yatwigije hafi. Ivyo ngira ngo mwavyanditse mwese. Noneho Biblia ivuze ngo yatuzaniye amahoro atyo. Nahimbazwe. Turamushimiye cyane. Eske abafrere baremeye ko yatuzaniye amahoro? Biblia ivuze niwe mahoro yacu. Yakuyeho ibintu vyose vyadutandukanya. Atwe atugira aba inshuti ziwe kubw'amaraso ya Yesu Kristo yasesetse. Paulo ati niko kuvuga mu Bikorino ba kabiri igice ca 5 umurongo wa 18 na 19 muri 2 Corinthiens 5 haranditse ngo haranditse verset 19 niko kuvuga yuko Imana yari muri Kristo yiyuzuza n'abari mu isi, ntiyebaharura ko ibicumuro byabo, kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo. Imana himbazwe. Niko kuvuga ko Imana, le Dieu créateur des cieux et de la terre, umuremyi w'isi n'ijuru, ntiyari umugabo w'imyaka 33. Biblia ivuze ngo Imana rurema yari muri we igihe yaja ku musaraba. Niko kuvuga ko Imana yari muri Kristo Yesu kugira ngo yiyuzuze natwe habeho ubucuti. Que Dieu vous bénisse. Imana ishimwe ishobora byose bahezagire. Nuko turi inshuti z'Imana kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Oh, c'est merveilleux. Imana himbazwe. Oh, que Dieu vous bénisse. Turi inshuti z'Imana atari kubwacu, ariko kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Joero n'inganji bibi bitazoshira. Amen. Que Dieu vous bénisse. Imana yaduhaye une parole de réconciliation, ijambo ry'umwuzuzo ritwuzuza nayo. Asesa amaraso haruguru havuze kuri verset 18 ati ariko ivyo byose biva ku Mana yatwiyujujeko kubwa Kristo. Amen. Ikaduha igikorwa cyo kugabura umwuzuzo. Imana ishimwe. Biva ku Mana yatwiyujujeko kubwa Kristo umwami wacu. Obeske muravyemeye mwovuga amen muti Imana yaratwiyujujeko kubw'urupfu rwa Yesu Kristo. Kubw'urupfu rwa Yesu Kristo Imana rurema, c'est la réalité, c'est la vérité, yiyujuje natwe. Imana ishimwe. Oh, c'est merveilleux. Fati niko kuvuga ko Imana ari muri Kristo Yesu yiyuzuza natwe, ntiyaduharura ko n'ibicumuro byacu kugira ibashinye nitwiyuzuza ko, ntiyaduharura ko ivyo twagabitanije habwa Imana ibikura kuri twebwe ibita mu kiyaga c'ugwibagiza. Icete caduhama arakibamba kugira ngo abantu bacike inshuti z'Imana. Arabera umwami himbazwe. Niko Paulo yigishije mu Baroma igice ca 5. Frere Paul ati erega burya ubuhereye ubu dufise amahoro ku Mana
Imana ishimwe. Verse 1 haranditse ngo none rero ko twatsindanishirijwe no kwizera. Umubare w'igice cya 5 umurongo wa mbere, dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemo. Eske muremera ko twuzuye n'Imana ku buntu? Niko muremera ko twuzuye n'Imana ku buntu? On n'a rien payé. Oh Dieu merveilleux. Ntacyo twarishe, ariko umwami yavuye mu ijuru asanga abanyabyaha, aje kwiyuzuza nabo, atanga ubugingo bw'irape un prix. Yarishikiguza tawundi yo kiriha kugira ngo ntihagire na concurrence izigera ibaho. Imana ishimwe. Imana himbazwe. Yatanze ubugingo bwiwe, yarakoze. Biblia ivuze ngo iki? Ivuze hano ngo yadushikanishije yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemo, kandi tunezerezwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Uhoraho nashimwe, nashimwe, kuko ari twebwe ubwo bwiza yabuteguriye. Oh, Imana himbazwe. Tunezezwa nuko Imana yaduteguriye kuzobona ubwiza bwayo. Yarakoze nishimwe. Oh, c'est merveilleux. Biraryoshe ko abafrere babimenya ko Imana yatwikwegeyeko. Amen. Imana ishimwe kandi cyane. S'il vous plaît, ndasubiyemo mu byumve. Imana yafashe igihe Yohana agira batize umwami wacu Yesu Kristo, iravuga ngo uyu ni umwana wanje. Inuma yamujeko, mwe muyere yamujeko. Amen. Kugira ngo yigarurire umubiri wa Yesu. Ubigikoresho, reka ndabivuge mu majambo mwokumva. Yaje nka nk'inuma kugira ngo umubiri wa Yesu iwufate mpiri. Voilà. Iwigarurire, izi ukoreshe ibyigomba. Mwami nahimbazwe. Imana ishimwe. Uko yakoze ku mfura niko yakoze no kuri twebwe. Yatuje ko ngo adufate mpiri, atwigarurire, tube ibikoresho mu maboko ye. Imana ihimbazwe. Twabaye abuzuye nawe, atari icyo twakoze, mais c'est son œuvre à Golgotha. Twuzuye nawe kubw'ibyo yakoreye i Golgotha. Imana yari muri Kristo Yesu, yinjira muri urya mubiri wa mbere yikoreye kugira ngo izicungure imibiri yacu n'ubugingo bwacu, itugire inshuti ziwe. Umwami nahimbazwe. Yarabikoze. Ndumva uyu munsi abantu bakwiye kubyumva cyane, kuko Zekariya mwene data yarasenze muri Luka, aravuga aya majambo muri igice cya mbere. Aravuga duhereye kuri priere ya Zekariya ku murongo wa 67 muri igice cya mbere. Zekariya yuzuzwa mpwemu yera, avugishwa n'Imana. Ku murongo wa 67 muri igice cya mbere, atumwa amashimwe Imana y'Abisirayeli kuko igendeye abantu bayo ikabacungura. Amen. Kandi iduhagurukirije ihembe ry'agakiza mu nzu ya Dawidi umusavyi wayo, nk'uko yavugiye mu kanwa kabera yavugisha bahereye mbere na mbere, ngwidukize abansi bacu n'amaboko y'abatwanka bose. Nimuvuge amen frere. Mwarapfuye mu mitima ku buryo mutovuga ko Imana yadukije abansi bacu. Hari umuntu ashaka kubana n'abansi biwe, ariko umwami yaraje adukiza abansi bacu. S'il vous plaît, lisons ensemble. Handitse ngo verset 71 umurongo wa 71 ngo ngwidukize abansi bacu n'amaboko y'abatwanka bose. Amen. Kandi girire basokuruza imbabazi, yibuke isezerano ryayo ryera, indahiro yarahiye sokuruza Aburahamu, kwizoduha gukizwa amaboko y'abansi bacu tukayisenga atabwo. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Ça c'est merveilleux. Yibutse isezerano ryayo. Amen.
isezerano ryayo ryera Imana ishimwe kwizodukiza amaboko y'abansi bacu bose maze tukayisenga atabwo. Oh Imana ishimwe. Imana gabundi yari ifite imigambi myiza yavuye mu ijuru ryari intebe yayo ariko n'isi yari indava y'ibirenge byayo. Iyemera guheba icubahiro ciwe aza mu isi afise umugambi mwiza. Zekariya avugishwa n'Imana ati mwumvirize namwe amajambo meza ngo kandi verset 72 igirire basokuruza imbabazi yibutse isezerano ryayo ryera indahiro yarahiye sokuruza Aburahamu kwizoduha gukizwa amaboko y'abansi bacu tukayisenga atabwo. Turabera amen tugororoka mu nyonga zayo iminsi yacu yose. Yesu Imana ibi byose niwe yabikoze. Niwe yabikoze. Abavyumva mu mutima bavuga amen, abatavyumva bashaka mureke ariko ndayivuga amen koko. Bibiri ivuze ngo izoduha kubabera iminsi yacu yose. Amen. Ça c'est merveilleux, n'est-ce pas? Izoduha ituvane ko ibintu byose ibyo frère byose bazoza barandura nk'umwanda iboza. Imana ishimwe ko yakoze muri Edeni niko akora n'uyu munsi. Buri mugoroba baza akabaganiriza, yasubira akaza akabaganiriza, yasubira akaza akabaganiriza. Asanze bacumuye ntiyaciye ashapfura, ahubwo yaciye ababagira intama arabambika. Imana ishimwe arabakiza. Ubucunguzi buba buratanguye. Uko niko ubwo bucunguzi bwakomeje kugera no kuri twebwe. Hatatanzwe intama nyamweru ahubwo hatanzwe intama y'Imana. Mwagazi w'intama akura abantu ibicumuro. Niko Yohana yatangaje ati nguyu mwagazi w'intama akura abantu nanje narindimo akura abantu ibicumuro. Imana ishimwe atwinjiza mu isezerano rishasha niyaduharura ku bicumuro byacu nahimbazwe. Harakomeje hati amen 76 kandi nawe mwana uzokwitwa umuntu avugishwa n'isumba byose kuko uzokwitangira imbere y'umwami Imana gutegura inzira ziwe kumenyesha abantu biwe agakiza kwari guharirwa ivyaha vyabo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwo uzotuma haleluya umutwenzi utugendera uvuye mwijuru haleluya ngutambikire abicaye mu mwiza no mu gihugu c'urupfu no mu gitutu c'urupfu urongorere ibirenge vyacu mu nzira y'amahoro. Amen. Imana ishimwe. Dieu l'a fait. Imana yarabikoze ku bwacu icyubahiro kibi cy'Imana yacu. Amen. Urongorere ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Il l'a fait à Golgotha. Il faut s'en enquérir. Bibi vyacu ya irongorere ibirenge vyacu mu nzira y'amahoro. Yabikoze biriho. Imana ishimwe muri boutique de Jésus biriyo nibaze babirye babinywe atabiguzi batanze. Que Dieu vous bénisse. Imana himbazwe irongorere ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Mwami nahimbazwe yabidukoreye ijwero kibi cy'Imana yacu. Frère dusomeye amajambo mu Heburayo chapitre 12 yadusomeye amajambo meza cyane aradusomera hano handitse ngo kuva kuri verset 18 ngo nimwegereye umusozi wokogwako waka umuriro kandi nimwegereye umwiza umuzimagiza n'umuzitanya n'igihuhuta n'inzamba ivuga n'ijwi ry'amajambo abaryumvise binginga kutabwirwa irindi jambo kuko batabashije ibyagezwe ngo naho coba igitungwa gikoze kuri uwo musozi bacicishe amabuye. Urabona ibintu Imana yadukikije. Imana yaradukikije nishimwe cyane.
nta muntu yovuze izina ry'umwami Yesu yociye apfa, ntawo kwemejwe, nta n'uwo kwegerera Imana iri. ubwo bwansi bwose reka tubisubiremo mu byumve, tubisubiremo tubisome. Haranditse ngo nimwegereye umusozi wokogwako waka umuriro, niwo wari uhari, kandi nimwegereye umwiza w'umuzimagiza n'umuzitanya, nivyo byari bihari, n'igihuhuta nivyo byari bihari, n'inzamba ivuga, n'ijwi ry'amajambo abaryumvise binginga kutabwirwa irindi jambo. Nivyo bintu byari bihari. Imana ivuze bose baca biruka, Imana ivuze bose baca biruka. Yesu yanditse hasi bose baca bahunga. Ibintu byari bikomeye cyane, ngira abafrere baranyumva. Ku musozi Imana ituragaye byari ingorane, n'ubwiza bwayo baravunga. Me par Jésus Christ, kubwa Yesu Kristo, ibyari bizira ko tutabona Imana n'ubwiza bwayo, ibyari bizira ko tutumva ijwi ryayo, ibyari bizira ko Imana igendana n'abantu, Imana yarabikuyeho. Amen. Yemera kuba inshuti yacu, atangwa ku musaraba ngo ubucuti bwa afise mu mutima bunze no muri twebwe, ducika abakunda Imana nk'uko idukunda kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Cyo bituma igisika cyari gihari gitandukanya abanyabyaha n'Imana cyasenyuwe na Yesu Kristo, kugira ngo umunyabyaha wese aronke uburenganzira bwo gushikira Imana aciye mu maraso ya Kristo Yesu. Wabikoze nashimwe, turamushimiye kandi cyane cyane gose. Bibiliya irakomeje ngo kandi ibyabonetse verse 23 byari biteye ubwoba. Mwese muremera ko byari biteye ubwoba? Byari biteye ubwoba, byatumye Mose avuga ati mfise ubwoba cyane ndahinda agashitsi. Byari ibintu biteye ubwoba. Ntiyari priere nk'iyi mufise, nibyari byabindi ngo babicange batatabaza bakonye mu izina rya Yesu Kristo nzoza mbane nabo. Ivyo nta byariho. Habonetse ibiteye ubwoba. Imana iri nziza, abantu barahundagara, umusozi uriko n'igitungwa kiwegereye caca gipfa. Byari ibintu biteye ubwoba. Ariko soma noneho Bibiliti, ariko verse 22, ariko mwegereye umusozi Siyoni, Imana ishimwe, n'umurwa w'Imana nzima. Birarenze cyane. Mwegereye umusozi Siyoni n'umurwa w'Imana nzima, Yerusalemu ho mwijuru, n'ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika, n'ishengero ry'abana b'imfura banditswe mwijuru. Mwegereye kurikirana neza. Ya Mana yari kure, ivuze abantu baca bapfa. None Bibiliya ivuze ngo mwegereye, vous l'avez même touché. Mwegereye n'Imana, umucamanza wa bose, nimwe muzabagororotsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Umuhuza yeshe isezerano risha, mwegereye n'amaraso acucagirwa avuga ibyiza kurusha aya abe. Imana ishimwe, ishimwe, ishimwe kandi ishimwe cyane. Imana yarakoze. Amen. Twari kure, twigijwe kure, tudafise Imana rurema. Nivyo Paulo yavuze mwene data. Twari turinjabuka ku byasezeranye, ataco twizigiye kubizoba. Mais par Jésus Christ, kubwa Yesu Kristo, Dieu s'est approché de nous. Imana yarasangiye n'abantu. Imana yarasangiye n'abantu. Imana yararaye muhira w'abantu. Imana ishimwe. Imana yaravuganye n'abantu, yarabaganirije bagendana mwibarabara mu nzira imwe. Imana ishimwe. Barabanye mu bwato bumwe. Imana ishimwe. Waremye ikiyaga n'umuyaga, yarabanye n'abafrere mu bwato. Uwo niwe yavuze ngo nzobana namwe gushitsa ku muhero w'isi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Abisi ntibazombona, ariko mwe muzombona, ko nzoba ndi kumwe namwe kandi ndi muri mwebwe. Imana ihimbazwe. Ariko nimwobinezerwa gahemwe. N'inzu yawe ubwayo ntiyoba muri wewe, n'imuzi yawe ntiyoba muri wewe, n'impene yawe ntiyoba muri wewe, n'isaha yawe ntiyoba muri wewe. Ariko Imana yaremye isi n'ijuru, yemeye kwemera kuza kungereramo. Iremerveye frere, ndakubwije ukuri, nana marinete wowe yambwira ngo ndayamire no campa. Ariko Imana bwite
yagereye mu mitima yacu. Yarakoze n'ihimbazo nishimwe, yemeye kugerera mu mutima wanje ngo ibeyo, apana ngo ibe kure, ahubwo mu mutima. Imana ishimwe, yarakoze n'ihimbazwa. Ese abafure barabyizeye? Bibiliya yavuze ngo umwe dukunda yaduhariye ibicumuro byacu, aduhindura abami n'abaherezi b'Imana isumba byose. Amen. Icyubahiro n'inganji bivyiwe ubu nibihe bitazoshira, ibindi ubwami bwiwe. Yarakoze, nashimwe. Oh, qu'il soit glorifié. Nashimwe umwami wacu, yarakoze, turamushimiye cyane. Deutéronome chapitre 4, gusubira mu byagezwe igice cya 4. Aya majambo ni meza cyane, abafure baze tuyasomere hamwe. Que Dieu vous bénisse. Deutéronome, gusubira mu byagezwe ikigabane cya 4, Bible ivuga ngo iki? Chapitre 4. Oh, merci. Imana ishimwe. Verset 32. Endabariritsa ibyo mu minsi yahise mutarabaho, muhereye ku munsi Imana yaremeye ko umuntu mu isi, muhereye no ku mpera y'ijuru mukageza ku yindi, yuko higeze kubaho igihwanye n'iki kintu gikomeye. Namwe ni mubimbwire, canke ko humvikanye igihwanye naco. Mbega hari abantu bigeze kumva ijwi ry'Imana iri hagati mu muriro? Bariho? Sawa, tubandane. Turi kumwe? Nk'uko mwebwe mwabyumvise bagaheza bakabaho, canke higeze kuba Imana yagerageje gushingura ihanga ikarikura hagati mu rindi, iri kujeyo kurekura ibigerageza n'ibimenyetso n'ibitangaza n'intambara, iri kujeyo n'ukuboko kw'inkomezi kandi kubanguye n'ibiteye ubwoba bihambaye nk'ivyo Uhoraho Imana yanyu yabakoreye muri Egiputa muvyibonera. Ni mwebwe mweretswe ivyo kugira ngo mumenye yuko Uhoraho ari we Mana, atayindi iriho atariwe. Yabumvishije ijwi ryiwe ari mu ijuru kugira ngo abigishe, kandi yaberekeye ku isi umuriro wiwe uhambaye. Mwumva amajambo yiwe ava hagati muri uwo muriro. Amen. Kandi kuko yakunda basokuruza banyu, nico cyatumye atoranya uruvyaro rwabo we ubwiwe, akabakura muri Egiputa, abakujeyo ubushobozi bwiwe buhambaye. Akirukana amahanga imbere yanyu, abarusha ubwinshi n'inkomezi, ngo mwebwe abinjize mu gihugu cabo, akibahe kibe ishamvu yanyu, nk'uko biri n'uyu munsi. Amen. Nuko uyu munsi mubimenye, mubishire ku imitima yuko Uhoraho ari we Mana mu ijuru no mu isi atari, kandi muze mwitondere amabwizwa yiwe n'ivyagezwe vyiwe, ivyo mbagera uyu munsi, kugira ngo mube mu vyiza mwe n'abana banyu bazovuka hanyuma, kugira ngo mwame mu gihugu Uhoraho Imana yanyu abahaye kugeza ibihe bidashira. Amen. Mwama himbazo. Frere Mose yabwiye amajambo abisirayeli, arababwira ati ni mwebwe mwenyene mwahawe uruhusha rwo kumva Imana ituragarira mu ijuru, mwumva amajambo yayo meza. Ni mwebwe mwenyene, nta wundi byabonetse ko abandi Imana ivuze baca bapfa. Imana yarabemereye kandi muri abantu nk'abandi, yuko ivuze mwumva. Ni mwebwe mwenyene, ni permisi idasanzwe. Imana ishimwe. Bibiri ivuze ngo ni mwebwe hanga rimwe gusa. Imana yashoboye gufata abantu ibakubitisha ibintu byinshi by'ibyago, kugira ngo ibakure ibakure mwebwe, ibavane mu bugurano,
ibajane i Kanani. Ni mwebwe mwenyene Imana yakubise igihugu cya Egiputa ikibahora kugira ngo ibakuzeyo ukuboko kwayo kw'inkomezi. Ni mwebwe mwenyene. Irakomeje iti iyo mwari mugihaba abantu ifata abo bantu babayo amahanga menshi irabirukana kugira namwe muhinjire murya ivyeze vyaho igihugu gitemba amata n'ubuki. Ni mwebwe mwenyene nta bandi bariho. Imana ishimwe. Biblia irakomeje hano hepfo iti verset 39 ngo ivyo byose Imana yabikoze kugira ngo mumenye ko ari we Mana wenyene mwijuru no mwisi atayindi Mana ihari. Imana ihimbazwe. Niyo Mana ikwiye gusengwa ibihe byose. Ivyo byose Imana yabibakoreye kugira ngo yigaragaze muri mwebwe aho yatoranije. Mubimenye ko mutari nk'abandi. Eske abafrere baravyumva. Mumenye ko ari mwebwe ndasubiyemo. Nimwe mwahawe permission uruhusha rwo kuyumva ivuga. Amen. Imana ishimwe. Nimwe mwahawe uruhusha rwo kuyegera hiri mwenyene. Imana ishimwe. Nimwe mwahawe uruhusha mwenyene. Amen. Bwo kwiba hagati yanyu mwihema ryibonaniro. Ni mwebwe mwenyene Imana yavugiye hagati, nta bandi babihawe. Mwisi bariho n'abasenga bariho, ariko Mose ati ni mwebwe Imana yatoye kugira ngo ibigaragarizemo. Soma neza aya majambo yo muri Psalm 114 muri Zaburi y'ijana na 14. Psalm 114 Zaburi y'ijana na 14. Biblia iti kwera ku murongo wayo wa mbere Biblia iti hamwe Abisirayeli bava muri Egiputa, hamwe ab'inzu ya Yakobo bava mu bantu b'ururimi rudebagura, Abayuda bahindutse ahera h'Imana. Amen. Abisirayeli bahindutse ubwami bwayo. Que Dieu vous bénisse. Imana ihimbazwe. Oh, que Dieu soit loué. Imana ni nziza ibihe byose. Bivuze ngo Abayuda bahindutse ahera hayo. Amen. Imana ishimwe. Abisirayeli nabo bahindutse ubwami bwayo. Imana ishimwe. Bahindutse ahera hayo, ahantu Imana iba. Muryango 12 Imana yatonje mu muryango umwe w'Abayuda. Amen. Iwugira ahera hayo. Imana ishimwe. Ifata Abisirayeli bose muri rusangi ibagira ubwami bwayo. Imana ishimwe. Soma noneho Biblia irakomeje ngo ikiyaga kibibonye verset 3 kirahunga, Yorodani rusubizwa inyuma, imisozi miremire yikina amatavu nk'amapfizi y'intama n'uturambi nk'imyagazi yazo. Verset 5 ubayiki gawakiyaga kuhunze, nawe Yorodani kusubiye inyuma, namwe misozi miremire ko mwikina amatavu nk'amapfizi y'intama, namwe turambi ko mwikina amatavu nk'imyagazi. Ewe si hindira agashitsi imbere y'umwami, imbere y'Imana ya Yakobo. Yahinduye igitandara ikidengeri, yahinduye isare isoko y'amazi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ibyo byose umwami Imana yabikoreye ubwoko yatoranije. Yabikoze kugira ngo yerekane ko hariho un noyau. Voilà. Mwisi hariho un noyau. Hariyo un peuple élu. Mwisi nubwo abantu bose bakunda, bose irabakiza ingwara, nivyo n'abaganga nibakiza, bose irabaha ivyo barya, igwishiriza imvura ababi n'abeza,
nibyo yakiriza izuba abantu bose ibakorera ibyiza bose n'abantu bayo, ariko mu bantu bayo hariyo enwayo, amen, hariyo empuwe santarare, hariyo abatoranijwe, hariho abo yagize ahera hayo. Mu isi yose ni Imana ibagaburira, nabo baba bahambaye bo mu isi ni Imana ibagaburira. Imana ni ikiza indwara zose zo ku isi, nabo batera amaserumu 100 ni Imana ibibakijije, nabo bavura bagize amagisida ni Imana ibibakijije, abakuru, abanyabyaha, ababi, abeza bose ni Imana ibakiza. Ariko muri abo bantu bo ku isi harimo ubwoko bwayo, harimo inyegu yiharije, hari ishamvu y'Imana isumba byose, harimo ab'Imana yatoranije, amen, Imana ishimwe, nibo ikiyaga cabonye kirahunga, amen. Mbese muravyemera? Mbese muravyemera frere? Imana ishimwe kubavyemera. Erega Egiputa carabamitse, ariko imbere y'Abisirayeli carahunze. C'est différent. N'ibintu bibiri bidasa. Abegiputa cabatwaye bose bahonyeze, ariko Abisirayeli bo carababishije, carahunze. Amazi amwe haruguru ayandi hepfo. Ni ukuvuga bari abantu b'Imana bose, ariko harimwo abatoranijwe. Mu Egiputa habayeyo mwijima w'incuraburindi, ariko mu Bisirayeli habayeyo umuco. Nico gituma Bibiri ibajije ngo mbe wakiyagawe uhungiye iki? Kweki babishije ni ubwoko Imana yatoranije. Nawe Yorodani kuhunze ni ubwoko Imana yatoranije. Nawe mwa misozi mwe ko muvyina, imisozi nejerejwe n'abatoranijwe ko babonetse, namwe mwaturambi mwe ko mikina amatavu nk'imyagazi tunezerejwe turambi nuko abatoranijwe binjiye mu gihugu c'isezerano, bariko baraja iwabo. Ese les frères pouvaient être contents, bakanezerwa bashima Imana bati ibyaremwe byose binezerejwe nuko abatoranijwe baboneka, biraniha byifuza kubona abana b'Imana isumba byose. Ici ya le peuple de Dieu, hano hari ihanga ry'Imana, Imana yatoranije, imisozi iravyina n'uturambi twiterera hejuru twikina amatavu. Imana ishimwe, intambamyi zirababisa, insiguro z'abantu n'interpretation n'amateoloji n'amadini byose birababisa. Ils avancent, alléluia, batera imbere bafise umunezero baremye mu mitima. Imana ishimwe, n'ubwoko Imana yatoranije. Imana ihimbazwe, ibyaha birababisa, intege nke zirababisa, ingwara zirababisa, ils avancent, batera imbere bari kumwe n'Imana isumba byose. Ngo frère Dawidi ati ariko noneho wakiyagawe wabonye iki kuhunze? Kuhunze wabonye iki? Yorodani rusubizwa inyuma, amen. Ubaye iki verse 5? Gawakiyaga kuhunze, nawe Yorodani kusubiye inyuma, namwe misozi miremire ko mwikina amatavu nk'amafizi y'intama, namwe turambi ko mwikina amatavu nk'imyagazi. Imana ishimwe, harakomeje ngo ewe si hindira agashitsi imbere y'umwami. Imana ihimbazwe, imbere y'Imana ya Yakobo. N'abantu Imana yagerereyemwo, n'abana b'Imana isumba byose. Nibyo twabwiye ngo sinzobasiga nk'imfuvyi, nzogumana namwe gushitsa ku muhero w'isi. Impome z'Yeriko zizotubisa, Yorodani hazotubisa, cya gitukura kizotubisa. Biblia irakomeje ngo imbere y'Imana ya Yakobo, amen. Verse 8, yahinduye igitandara ikidengeri, yahinduye isare. Imana ishimwe, n'inyundo y'amasitome yarihinduye isoko y'amazi. Umwami yakoze ibyo nahimbazwe. Igihe indya z'Imana zari zarabuze n'isoko yarazivye, umwami wacu yaraje arabizibura.
guhindura. Nashimwe igihe ijambo ryari ryarabuze, Bible ijwi ryarasemere ngo bantu banje musohoke muviwe, mureke gufatanya n'ibyaha vyiwe, nimuhabwe no ku vyago vyiwe. Imana ishimwe. Separez-vous, separez-vous, nimusa nabo, ntaho muhuriye nabo, nta n'idini na rimwe muhuye naryo, nta n'iryo mwokumvikana, nta systeme nimwe mwohura nayo, ariko muri hanga ry'Imana Imana ishimwe. Imana ishimwe. Nzobakira, nzobabera Imana. Haleluya. Namwe muzombera abahungu n'abakobwa. Imana ishimwe. Nikora ashoboye byose agize. Nicyo gituma turi abana b'Imana isumba byose, turi kumwe nayo. Ikiyaga kizotubisa, Yorodani hazotubisa, impome z'Yeriko zizohunga, abansi bazohunga, ibintu byose bizotsindwa. Ça doit s'écarter. Yaba muri ko murabibona nkuko ndiko ndabibona, ndiko ndabona un long défilé. Ndiko ndabona hari défilé ndende y'urugendo ruja mu ijuru, Imana imbere. Amen. Maze abana b'Imana bose ntama z'Imana inyuma, turinzwe n'abamarayika impande zose, imbere n'inyuma hose hari abamarayika, dukora défilé ndende, turiko turaja mu ijuru, ubuzimire bwose butubisa. Simaze kuza ko ubuzimire ari cyaga gito. Ubuzimire frere bwamize benshi, bahahoneye ari benshi, Abegiputa bakorokeyeyo ntibagira uko bangana, ariko ubwo buzimire abana b'Isirayeli babwambutse humutse. Mana atugarukana iturinda toute interpretation wa mana. Ese murazi ko ari abagabo baja kuri shehe bagatora kavese biblique bakatubwira ibintu bakabijanjagura, bakabahejeje n'abantu bagataha banezerewe. Ariko twe Imana yaduhaye ijambo rivuye iwayo, yarakoze nihimbazwe kugira ngo abana b'Imana bategurwe bavanwemwo ibintu byabo byose. Namwe nimuyemerere, nimba muri abana b'Imana nimuyemerere, iki jambo rivuze kibahindure, ikindi rivuze tucemere, ikindi tutandukanije nacyo tutandukane naco, kuko nitwebwe yashizemwo, yaturemanye kugamburuka. Mana yaremanye muri twebwe la foi et l'obéissance. Yarabiremye muri twebwe, sibyo dushakisha, sibyo pastor bazotubyara mu nibyo. Dieu nous a créé de telle bonne manière, buryo bwiza ku buryo ibyo yadutoranirije tuzovyakira byose. Ora nashimwe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit glorifié. Est-ce que vous aimez Jésus? Mwami Yesu abaheza. Muhaguruke tumushime. Murakoze tumuhimbaze. Kandi Imana ishimwe. Yarakoze nashimwe. Muramukunda Mwami Yesu. Uzashwazi. Za Eli mwokozi wetu. Anatupa furaha duniani. Aratunezeza Umwami wacu ashimwe. Ibihe byose nahimbazwe Umwami wacu Yesu Kristo. Mukwiye kumushima mwese mutima wanjye, muti yadushize apara, turi nyega Imana yiharije. Ikibare cy'Imana isumba byose. Imana ishimwe cyane. Amen.
abera tugende tucishimiye tudateba gusa ngo turabe imbere cyangwa inyuma ariko duhanze amaso wewe niwe soko y'amahoro niwe soko y'ibyizigiro byose dufise ni wewe mahoro yacu byose ni weza que notre salut natwe turagushimiye icyo watugize warakoze duhimbaza Chamwisi ariko ntiturabizi turabana b'Imana kandi tuvuga ikirundi ariko ntiturabarundi heza gira babera kwama bibuka icyo watugize ubahumugisha amaso yabo arabe neza yikweza kundi Imana yadukunze ngene yatwise abana bayo kandi niko turi nubishimigwe